naratanga sanga umugabo araryara mvuye ku kazi mutife ngo arindire nteke urazi ko umuntu agutegetse bibishe bisibira ko naho mba ndiko ndateka nzoteka kugira biraho yantegetse n'umutima mwiza n'uburimo aho ni hamwe nanje novuga ati ntegereza kugira mariage n'umugabo afite amahera itegeko amahera biratandukanye hinge gato nimba mpaye itegeko ko ntegereza kumenya guteka nanje ndaguhaye itegeko yuko nta mahera ndozopfa ubonye tuzokoma tujya kwawe umva wantegetse gutegetse kwa mugi ivyo natetse nane ndagutegetse ko rengeje 2 ni yasho nani uzotaha 2 yazayere kubera nagutegetse uzotaha 2 kubera ushaka amaze gukora ikintu ndabibona koga yose yashobora kuba karankurikirana cyangwa umugore karankurikirana biraryohera abapapa kujinja watetse mariage mu amurumwe ego siko nta mukozi ubuzanye mu nzu nta mwana ubuzanye mu nzu nta mwana ubuzanye wo gutegeka aba bagabo b'abarundi bishiramwe yuko utegetse kubuzi guteka niko turi nga mu Burundi none hanze niho utegerezwa kudateka hanze nakubwiye ko guteka ari ushonje nimba ushonje Jose udashonje Jose nzorya ukungene babayeho ingo nyinshi zirasambuka iyo zigiye zikintu kiba itegeko gaza yere kibisha urazi ko umuntu agutegetse bibishe bisibira ko naho mba ndiko ndateka nzoteka kugira biraho yantegetse n'umutima mwiza n'uburimo numva yuko bazoca babibigaba ntibabibigaba kubera ko okay reka nanje basindagwa karorero aho ni hamwe nanje novuga ati ntegereza kugira mariage n'umugabo afite amahera itegeko amahera biratandukanye hinge gato nimba mpaye itegeko ko ntegereza kumenya guteka nanje ndaguhaye itegeko yuko nta mahera ndozopfa ubonye tuzokoma tujya kwawe nje gutegeka nanje mu vyo guteka mu buzima bwawe urashizemwo yuko utegerezwa kumenya guteka kumugore wategetse kumenya guteka hama waronka na wawe ndazi guteka ati sawa ndavyemeye nawe akaca kubwira ati sawa nanje ndagutegetse iki navuze kugira amafaranga canke kugira iki hagiyemwe amategeko menshi kuzoza urazana ivyo duteka abari wabizana dufate nje ndagutegeka nawe okay singene kutari inyuma ya 2 ndagutegetse inyuma umva wantegetse gutegetse kwa mugi ivyo natetse nane ndagutegetse ko rengeje 2 ni yasho nani uzotaha 2 yazayere kubera nagutegetse uzotaha 2 kubera ushaka amaze gukora ikintu ndabibona kubera ko nyene simpaririye umukobwa wese yashobora kuba karankurikirana cyangwa umugore karankurikirana biraryohera abapapa kujinja watetse ariko nivyo bitegeko ko utegerezwa kubimenya utegerezwa kubiteka kuko hari abantu benshi bahavunikira urazi ko naho ubugwaye uremera ukandara ntegerezwa guteka kandi ugasanga umugabo wawe nta nabishaka kuvyumva ko ugwaye teka utegerezwa vraiment kubera ndakubwire hariho nk'ama situation ushobora kugeramo abasaka bitahura mugangura je ntavyutsi umva rero abagabo barongoye abagore batazi guteka mugira mu biteye yuko badashobotse boreka tubabwira ati babibigisha nakubwiye ikintu kimwe imbere yuko duha ijambo no kwa dukurikirana navuze ikintu kimwe mariage mu amurumwe ego siko nta mukozi ubuzanye mu nzu nta mwana ubuzanye mu nzu nta mwana ubuzanye wo gutegeka nyene nanje niho naciye mpagara ndavuga ati menya guteka nimba ari ivyo vyombo nzobikogereza nimba mbwiye ati mpatira ibiraya nimba urakoze gufashanya mugabo ndagufasha ariko uzi guteka nimba uvuze ati okay je ndaza guteka tuza guteka iki ibiraya umuceri ndabiguhatira okay nje ndabiguhatira ndawugutorere ndawukurongere nimba ari ivyo bintu byo gutegura isosi ndabigire mugabo biteke tuvuge kuri babagabo nabo badakunda ko abagore babo baja mu gikoni barahari
eko hari umuhungu akubwira ati jewe umugore wanje ntazopfa agiye mu gikoni kubera nkunda guteka shaka ahubwo umugore atabizi kugira je ndoze ndamutekera barahari abagabo nyene baryoshe umugabo avuga ati okay je ndaze guteka eko meme nawe uri umukobwa uzi guteka sinshaka kuntekera icara none umva yuko uzoba uriko uraja muri area y'umukobwa kubera iki none mumvume ngo hariho ibintu vyagenewe abakobwa n'ibintu vyagenewe abahungu hari kera Zayeri reka ndakubwira igituma hari kera kubera navuze reka ndeke kuvuga ku bafamo faye batora mu buzima bwabo yuko bagiye akazi kamisi sokara ko munzu abo ni sawa kubera ntiwarushe ntiwagiye gukorera ntiwagiye gushwana n'abantu wagumye muhira byiza ko umugabo ataha ibintu byose bitunganye ni byiza kumenya guteka kuko nibwo buzima wahisemwo mugabo uviriye muhira rimwe nisinumva ko byo bitegeko kubera ko mwese murondera kumwe mwese muronderera hamwe biranashira ugasanga wohembwa na menshi gusumba umugabo uravyumva umugabo ntaruha kugusumvya hama hakacaza rero ca kintu ca umugabo ntanakumvira na pitié umugabo ntanakumvira ikigongwe avuga ati sha yamanya bana hora ngira kera ko ntegeza kurya ivyo yatetse reka ntekane yarusha aho ndavyumva uravyumva ugamenya ko ari abantu batameze gutyo akubwira ati umvirize sha birivuye gukorera deje oya nayo ushitse aha ni jendi deje uri utaruha ntekera ahari abo bo barashobora kuba bahari barahari cyane mugabo je nahagaze kuri kijya kintu gute ushobora kuza mu rugo canke wanagomba muri mu kugubaka ukambwira ngo ntuzi guteka uri umukobwa kubera ntabizi kubera ntabikunda urayinoti nyine kubera ntabikunda kubera ntabizi kubera ntabikunda abumuvukana bari barihe mama yararihe abatante bari barihe anye umukobwa ariko aradukurikirana wo mu bwiza ashobora kuvuga ati je navyize mfise imyaka 5 ndamutahura ukirindo kiriri baravyiga n'amakriziniere n'amarindo kiriri baravyiga hehe kongira atazira igikoni cyawe ngene gisa namubwira umbwire yuko utaronsa akajya ko kuvyigishwa ntakagire mariage donc bitume urukundo rwanyu ruhera ko atazi guteka azocagira mariage na wa muhungu nawe avuga ati je shaka guteka we icaraho Azayeri murakundanye imyaka 2-3 harageze ko mu rushinga ugiye kumenya ko atazi guteka mugira mugire mariage wacu muheba urumva ico kintu urazi yuko ntufasha ariko arakuvanga yaje tumugaho ico kintu ntidushobora kumara iyo duhezo harabimenya kubera iki none nimba nibana ariyo nabo bari imyaka 3-5 utazi ko afise umwana nimba nibana iyo nayo ni indicate nimba jewe ndi umufiance wawe nibana nkabwira ati okay uraza kuza kunda munsi nkavuga ati okay ndabutono ngira two gufungura atari ibintu vyatari nyine utuntu dukeye uwo mukamata ko atabizi guteka yego wamira ati umviza rero ewe monami je sinzi guteka ambwira ati ntuzi guteka okay urashaka ho kuvyiga okay sha wapi vraiment mbona umenga ni ibintu bigoye ibintu nyine bisaba concentration bisaba kwiyumvira ushobora ngo tucane kwa mama wawe ndamubaza kibazo mana yanje ati uyu mwana yoba yavukiye muri Amerika yoba yavukiye aho ni hahandi cangaruka umukobwa araguhevye ko yatakaza office oya biratandukanye umukobwa uramutege nabikubwiye urashizeho ikintu kivuga yuko utazopfurongoye umukobwa atazi guteka n'umukobwa ni nkuko yoshiraho itegeko akavuga ati nande sinzopfa ngize mariage n'umuhungu atakaza fise canke atazi kugira iki akazi ni chance bashaka kurandurwa kabura twumva ikindi kintu basi atahijoro anywa inzoga kubera ko nibaza ko imbere yuko ukunda ivyo umuntu akora ukunda umuntu kuko nimba wandongoye kubera nzi guteka ejo ndashobora kumugara amaboko ejo ndashobora kutaronka inguvu zo gukora utuntu ducubikora sawa aho biko biraza reka duhe umwanya abantu batwakora cyangwa baturukira ubutumwa bwabo kuri 69 75 075
39 ubusa 75 ubusa 75 unduhamagaye namwe umukenyezi umukobwa cyangwa umushinga cyangwa umusore namwe mutubwire ngene mu byo azahera ati sishobora kugira mariage n'umukobwa atazi guteka nanje ndi muri sitegeko mugavye ari bikenewe bwasi ari itegeko je ni itegeko hariho nuko bikinirwa ni itegeko kandi kaba bikenewe okay IREBE FM allo cyagenda ni 69 ubusa 75 ubusa 75 urashobora kwandika ubutumwa bwa bugufi ukatubwira ukungene uvyumva mbega ni ngombwa ko umukobwa ugira ngo mubane ashobora kuba azi guteka canke ni uko biba gusa bikenewe biraho gusa IREBE FM allo namahoro bicu amahoro neza aza king Mwiriwe sisi umeze neza mende fresh ndigazo ndiswaga sagazo ndahanda dundeka naco nagiriza imana kabisa wumvise ikiyago turi ku uyu munsi mwe nacumbise kweri mugabo je ko bazi guteka n'abatabizi ndabivugiye kwisamiriza kweri mugabo ni mu ntwenge ndimwe rogora umunsi ngo nagubatse uri mu batabizi guteka na cyane kabisa shasisi none vyagenze gute kugira ntumenye guteka kwera uri umukobwa wo mu Burundi kazi birashika ngene twakuje n'ingene twabayeho abo vyige vraiment kubera iyo vresi si uranse umukunzi aragohevye ko utazi guteka ivyo bintu wo bitahura kweri oya sinabitahura mugabo ari igihe noba ntazi guteka sivyo mugabo nashiki wiwe nkamenya guteka ivyo bijumba n'ibiharage umuceri isosi nyene mugabo agapfa kurya ikibi nuko ntobanze gusa ingene bitangura mugabo naho ngana guca nomenya guteka bike bike mugabo akavuga anajitahidi guteka acianagenda ufite aho nyamfata ati no vyiga umugabo yovyigirayo aho nuko yoba yaronse n'amahirwe yuko banamwemerera ko gutwara fata baranamwankiye ati nubwo vyigira hari ati nabo bisabandi agacuje bugashaka IREBE FM allo namahoro Jona murameze neza tumeze neza mu busoro namwe n'impore wumvise Greta iciyumviro yaterereye ku kiyago cy'uyu munsi nacyumvise kwera ahubwo rero nciye mbwira situ nabwiye kweri yabishiremo ingufu nkawe ntiwokwemera gutwara umukobwa kuko ari mu bigero nk'ubuye abyumvise nk'uwo basanzwe bakundana umva kumenga aho cabinotse cyuka ku bwawe none wowe wotwara umukobwa atazi guteka none uwo mutwara cyakumarira ikintu gashaka guteka ko gufungura ahosha nkora mu biganza no kuri none wowe utwaye umukozi waba urongoye umuyaya cyangwa umuboyi oya tubitegurije none ubwo muri uwo mwanya ufite gufasha bicara tugango yobara umukozi okay yobikora kubera agira bikorera umugabo wiwe ndibaza kubera bibaryohera aciye agenda ariko ndibaza ariko arakumviriza nibaza ko ni bimwe navuga nivyo vraiment je sindi ko ndatera intege abantu batabizi ngo nibareke ngo ibikini ngo bakunze babaraharo kandi je ndazi guteka narabikunda ndiko mvuga ku bagabo buvume ngo babigira itegeko urumva aho niho ncenda mubaza ati none yobikora kubera bikunda ngana bikora kubera itegeko oya bitegeko kubera iki kuko bitabaye itegeko cyane urugosagasho oya si urugosagasho ufise itegeko ugiye kurushira kuba ufise itegeko ntibisiguye yuko aragasho ntibisiguye yuko ari imbohe ntibisiguye ko n'ubuzima burasa amategeko ntiwoja kuri etaje hejuru navuze ko izari by'abarundi uramboshe yazaye ngo nteke misi yose ko twakabanye turagiye hanze oya simba ndakubashe nabivuze neza abo bagabo b'abarundi bishiramwo yuko utegerezwa kubuzi guteka niko turi ngaha mu Burundi none hanze niho utegerezwa
kudateka hanze nakubwiye ko mu guteka ari ushonje none rindira gato muraguza hanze muraguza ndakuvuga nimba ushonje Jose udashonje Jose nzojya ntari nuzojya urahari wowe ntushonje ndakubwiye hanze ukungene babayeho ingo nyinshi zirasambuka iyo zigiye ayo makuru rero abantu bari hanze niko badashobora gukunda yuko bashobora gutwakura abantu baba bagiye bafite iyo mentalite yuko umugore ategerezwa kuba ari wazi guteka wenyine ndakubwiye ko mushitseyo akazi karagaburwa nteka lundi mardi uteka mercredi jeudi nkasubira nkateka vendredi samedi nawe akadimashe uravyumva dimashe dutekera hamwe ubu uri guteka umuceri dukoneke ibiharage uri guteka ifiriti dukoneke isosi urabibona benshi rero abagabo baba batwaye izo mentalite ndafise amatemoignage menshi sindahonyura hanze ariko barabivuga abantu benshi jewe narataha nkasanga umugabo araryara mvuye ku kazi mutife ngo arindire nteke kubera hajya hanze umugore barabivuga yuko azi gukubita umwana gufungwa direct navyo hatangura umwana umugore mufise imbwa n'imbwa hama wewe umugabo zubwanyu ukora iki rero ngo uzane amategeko ngo umaritrete y'ikinyafrika ca kirundi mwagiye mutwaye urugo rurasambuka ningo nyinshi jewe ndi zasambutse zirenga 10 kubera ko umugabo yagumanye kakanyirigabo y'amategeko urabibona yandi mu Burundi ubivuze kwigara bagushigikira yandi umugore agiye kwa mama we akamubwira ati jewe naraye ndakubitwa kubera ntazi guteka mama we akubwira ati urasara subirayo mu bitwaye hahandi utazafusuye kuronga umuntu ubibwira aho guri kuri babwira bazokubwira ati sa waje utazi guteka waje Canada mu Faransa mu bigo utazi guteka wa mugabo eka murakuranwa twege ngari ko bimeze umugore atetse no munsi ni jewe ntekeje ndakubwiye birabira abantu biyasho reka mu profite kwa muri mu Burundi katwibere twigumire mu gihugu cyacu aho mugoma mu to control ni migumire nacu IREBE FM allo na mahoro papa tuyagananda twakuye ari hehe allo agatelefone karamugoye ariko je nibaza yuko ni ego kuba ari itegeko aciyagaruka IREBE FM allo tubusome reka dufate iminota 10 yo gusoma ubutumwa reka dufate umwanya wo kubusoma ni Giridasi ariko shari banditse ari benshi ariko nacu reka tugerageze yanditse ati Giridasi nyene ati bitende Giridasi kumubone wa Kabezi centre Kagari nkundanye n'umukobwa yaravuyemwo yaravuyemwo mugajewe ndiga mpano yiki ndamuhebe canke mbandanye mugajewe ndamukunda cane kweri yaravuye kwiga je nibaze ko ari ico yashatse kuvuga yaravuyemwo mugajewe ndiga mu mpano yiki ndamuhebe canke mbandanye mugajewe ndamukunda cane kweri naturungikira ubutumwa tubwire igituma yabihevye yahevye kwiga nimba ari kubera ubugumutsi nimba ari kubera uburyo nimba ari kubera imvo zitandukanye nyinshi tubwire igituma hama tumenye igituma Gildanse tubwire umukunzi wawe yahevye ishuri kubera iki mbega n'ubugaba canke n'uburyo vyagenze gute ino yanse ati ndabona mukije cane hama kari umutu yagire tubateze iyo minisiya yake muri Asiatique yambu cane no yanse ati ndabona mukije nitwa Kanyamuneza Christabella nkabamba ku musenyi ndamukiriza Greta tini wirambire Greta ni wirambire murakoze yanse ati ndabona mutse kuri IREBE FM hama nta mukobwa akwiye kuja kubaka atazi guteka kabisa ivyo vyari ngombwa nuko ivyo mu gisagara ari hatari amazi ayere avuga nka Lemalve mumbarize ko ataco bafana je nitwa Emmanueline Lemalve ninde nawenzi n'umuntu buvuga kumwe oya nawenzi
uyu nenze ati ngo harya urugo ni nk'umuzingi uba ubahuje wewe uba ufise akaranga kawe ubundi akaranga kiwe muhujwe n'uwo muzingi mutegerezwa gufashanya. Ndi Jason kumuberure urakoze cyane Jason. gushiriya ushaka kabasha mu gufashanya amategeko ntasi prison. uyu nsiti dusabe ku ndagano jewe mbona ko mwufashanya byose kuko byerekana ko n'igihe yoba agwaye ko mufasha kimwe gusa kuba abizi niteka. Voilà. Kuba abizi guteka niteka. Ago yenda bihinduye si itegeko niteka. Ndindira ndahagarutsa aho naho. Munjaniranye. Iteko wihaye nk'umukikobwa. Uyu nsati bite mumeze bon hama muri ko mubikora neza hama nta mugore atazi guteka ariko biravana naho yakuriye kubera hariho abakura batazi no gucana imbabura byose ategekera aho yicaye ariko ivyo bikunda ku bantu bakuriye ngahi Bujumbura. Dishari mu Kanyosha cyo nico cyumviro ciyo. Abanyabujumbura Abanyabujumbura ni atari gisagara n'ingorane abantu bima. Ndageze mwiriwe jewe ndivena mu bisanzwe niwo muhora ko atazi guteka uwo mwigisha mukengengana mu rukundo niko bimeze. Nibikunda kwaje. Ahantu menga murafatiranye. Yanditse ati bite ndumumama afise abana babiri bandugu utabizi agire effort kuba abagabo n'abana babandi barahinduka kuko abagabo n'abana nk'abandi barahinduka. Atabizi nibagire effort Numva yuko numva ko tubikorana ubwoba. Tubikorana urukundo. Mubikorana ubwoba. Bakora abagabo barabana babandi. Yanditse ati salut à ma part je ne pourrai jamais épouser une fille qui ne peut pas préparer le repas. Merci beaucoup, c'est Samuel, je vous aime beaucoup. Wow. Je ne pourrai jamais épouser une fille. Jamais de la vie. Ok. Merci. C'est une opinion, monsieur. Merci beaucoup. Il me fait malheur. Je danse tubwire arabigisa message arayirongera umukobwa yahevye amashuri. Ndamushimiye cyane. Ya ntatevye. Ndetse mahoro y'Imana bane namwe Mr. K Miss Greta wanajewe sinoza n'umutoto atazi guteka. None yoca ashaka uzurateka kweri yoba yaje gukora iki? Biraryoshe kuzana ngo mudemo ako kantu rero azi guteka ugasanga yateguye utuntu tutagase ufungura ufise apeti ati uyu n'umugore mwiza azi guteka ifungurwa. Aya kantu kababaje ngo yobaje gukora iki? Egaje mwubake yaje kubera urukundo ntiyaje gukora abikore kubera ko aragateka muri we. Biraje ko bashitse ako kantu uvuze ni abikore kubera yuko nagateka n'abashitsi baje bakumva yuko ari we yatetse. Uravyumva biraryoshe gusumba wa mugore atekeka aho yicaye. Ibihaga birazigiye genda urabe kuko udashobora guhaguruka wewe uje kubiraba abo kameme nanje sindabashikikiye. Je nanse ko tuvyita itegeko. Byumva nituvyita agateka umukenyezi atazi guteka n'ukuri nivyo biramaramaje kuko niho hahera gufata neza urugo. Avyumva mugabo non plus umugabo ntiyoca bigutegeka kubera ko eka ufuma ubona umuntu akagutegeka mugabo karagufasha. Avyumva wundi naragerageje kumujana mu mashuri yo guteka naragerageje kumucara iruhande. None umutegetse si bibi kubera kumutegeka ni no mugabo sumutwe nakubwiye ubugabo s'amategeko ubugabo si akanyirigabo si ntibazokubahira ico kubera utegeka canke kubera igikoko mu nzu. None nimba atazi guteka ko biba ari ibintu bimuha agateka kubera katabimenya
kandi ari ibintu bimuha agateka. Ni vyiza rero ko umufasha wawe nkuko twabivuze ujya muntu yavuze ati n'umuziringi. Ni vyiza ko umufasha wawe abigufashamwo akagutera intege zo gushaka kubimenya. Amazi ko niyo ufashwe nabi ahantu no gufashwa biratandukanye. Hariho gufatwa nabi wama kubitutsi ntaco ushoboye ntaco ugize iki wama mu makosa wacere dufata akazi wacere umva ko yagutegeka ufashwe nabi akantu kose ukora bagafata nabi nta na rimwe bagushimira. Birasumba n'ujya muntu yamenye intege nke zawe akagufasha akazigufashiriza umva ariko arakwereka ko ivyo uri kurakora atari vyiza mbwa ariko aranabigufasha mwo kubivamo. Ni vyiza rero ko umugabo yogiri akanyirigabo yotegeka yovuga ati sawa nangahe kuja kwiga guteka ko umva iwanyu mama we ibujumbura atabigize ni 15 ndabikurihiye gendo vyige kubera ko nkunda abagore bazi guteka hakuguheba inoni hakuguheba atacu bamufashije azaye kuko urukundo rwanyu rukaba zero ko umukobwa atazi guteka ico kintu kikaza kuba intambara urinde ushika mu rugo ngo tutazi guteka no bikwigishiriza tukiri muri fiança femalo. Ni sawa tuganira nanda twakwiye ari hehe? Joela ngaha mu Ngagara. Joela uri kumwe natwe uri kurumviriza ikiyago? Ndi kumwe nawe ndabateze amatwi. Wumvise nawe uhagarara hehe uja kubaka utazi guteka? Hama reka mvuze ko icyo kintu y'ukuri nyene ubundi gireta nagiye numva abivuga ukuntu ariko hajya vema nyene atari ibintu byagoranye. Ni iby'ukuri nta mukobwa akwiye kuja kubaka atazi guteka. Nta rwitwazo na rumwe wovuga ngo wakuriye aha canke ngo wafatiriwe n'ibi naho uba warize muri enteri nimeze gutyo. Ijya minsi mike y'umara muhira canke uja kuramutsa amafamiye y'iwanyu uri umuntu w'umwigeme utegereza kuyaranduka ateka umunsi umwe canke ukegera umuntu ariko arateka nawe mwamukoresha abakozi muhira gute yego ukwiyaranduka ukegera umukozi n'umunsi umwe rimwe ijya minota mike y'urose ukamenya ukuntu nawe utogira ibintu vyahatari ariko nyene ukamenya kubikora biba byiza vema ku muntu w'umwigeme. Vyumvikana rero yuko ni itegeko kuba yogenda kubaka azi guteka. Ni ngombwa ko umukobwa amenya guteka amenya gukontorora ibintu vyo mu rugo kuko umukobwa niwe byose mu rugo. Umugabo sava ndavyumva ariko umukobwa ategereza ko hariho ibintu umukobwa adakwiye kubaho yirengagize mu buzima. Hama bishitse ntube ukibishobora dufata ingwara canke akazi umugabo akaca aguma gutegeka ntaniyumvire yuko uvuye ahantu gukora urushe canke ntaniyumvire ko ugwaye wawe ndakuvyura ati sinjye udatetse. Oya aba naho urumva nta rukundo ngo barurimo. Ndakuvuga n'ubundi itegeko ntakwiyumvira wewe. Mu bisanzwe mu gihe bavuga ngo urugo ni babiri mu gihe ubizi ko umugore wawe azi guteka uwo munsi ukabona yafatiriwe ku kazi si ngombwa ko umugabo ataguma amurindiriye ngo ni ngombwa ngo umugore waje azi guteka oya arazi ko azi kubikora arazi ko ahora abikora oro kumufasha nk'umufasha wiwe akabikora navyo ni vyiza ariko kugenda abizi ni itegeko. Ivyo ni ngombwa ku mukobwa ni ari bidahara ku mukobwa vema ariko ni kidahara mu buzima. Urakoze cyane Joel. Ndakeneye kumenya itegeko naryo ry'abagabo. Itegeko mu rugo sende uvuga ati ni ngombwa ko umugabo agenda ameze ukuntu kuno. Ndakeneye kurimenya kubera ko abakenyezi dufite amategeko menshi. Ntiriga birarenze none kumwe ko gashaka ari maboko igihumbi twari kwegeye maboko igihumbi. ni wow nditwa gute yitwa Gildanse yatubwiye ati ngo hama ngo yavuyemo kubera yadubuye acaravamo ndamuhanura aranka
yavuyemo yiga mu windwi kandi nawe nyine arankunda mu mpano y'ikinone mpanura mujeko. Je nibaza yuko iyo onye ni ikintu wowe uba ukeneye kwiyumvira wowe ubwawe ico ukeneye mu buzima, kuko navuze yuko twese ntidukenera bimwe. Ni nka kurya hariyo umukobwa ashobora kuvuga ati jese ashobora kurongorana n'umugabo adakora, ubundi nawe akavuga ati akora adakora samahera azosigura urukundo rwacu, nzomufasha tuzofashanya. Rero na Jida sifuko nawe yiyumvira icyo akeneye mu buzima. Nimba akeneye umukobwa yize, nibwo buzima bwiwe, nivyo ashaka. Rero ntaco bitwaye yuko abwira umukobwa ati sha umbabarire pe, je nashaka kurongora umukobwa yize bwa tuzofashanye nk'aka business. Umukobwa gukunda vya vrai arasura kwiga. Yego. Wowe nimba wumva ko ataco bigutwaye kuba yarahevye simba ko ivyo bintambanye kuri wewe vraiment mu rukundo, kuko n'abatize bararongora bararongogwa. Muga nimba wumva muri wewe wumva uvuga ati jewe n'ukuri sinako ndibona ndongora umukobwa atize, nyene bisanzwe vraiment barashi barahebana n'abakobwa barakunda n'uzoronka umuntu azogora ko amafaranga ufise na cyane kandi rero akanabikubwiza ati je nawe ntitwashoborana kubera nta mahera ufise ntiwize. N'abakobwa turafise ako kantu ko kubivuga kwakira n'umuhungu wawe atavuga nawe ati nanje sishaka umukobwa atize. Ni ibintu bisanzwe mwese n'ubuzima bwiwe. Ubwo ari umuntu ashaka dukurikirana ashobora kuvuga ati hago mundangira ayiga atiyiga ndamurangire. Ni wowe rero kuyumvira uko ubona ubuzima bwawe bwo mu rugo. Yes, Jildas nibaze yuko twakwishuye. D'abord ukeneye umukobwa ameze gute? Turacari mu kiganiro ndamukunda, ni IREBE family ya Zayel hamwe na Greta. Turi ku kiganiro canke kuri suje vuga ati mbega umukobwa ni itegeko kugira ngo aje kubaka azi guteka, ni itegeko kuba azi guteka kugira ngo aje kubaka canke akundane n'uwo basanzwe bakundana bafise imigambi yo kubaka, ni itegeko kuba azi guteka. Yesu yanditse ati ndabona mukije cyane, nitwa Bella, mfise umuhungu twakundanye kuva niga 8e. Abandanya avuga ati nawe yigane ivyo mico gihe yari umuhungu asanzwe ntaco yampa kandi naramutahura. Kari umunyeshuri ariko ngeze muri 12 nawe yarahejeje birashika ndamubwira ati ndashaka kungurira impuzu zo kwambara tujanye mu rubanza. Acabwira ngo nta kintu yongurira nkiba muhira. Akimbwira uko narababaye cyane, urukundo numva ruramvuyemo, numva ashaka kumuheba, ashaka mugira ico mumunuye. Startawe yaturamukije kandi akitwa Bella. Ti ngo mfise umuhungu twakundanye kuva niga 8e nawe yiga nevyeme, yari umuhungu asanzwe ngo ntaco yampa kandi urumva yarabitahura. Kari n'umunyeshuri ngo ariko ageze mu 12 nawe yarahejeje. Birashika ngo aramubwira ati ndashaka kungurira impuzu zo kwambara tujanye mu rubanza. Acambwira ngo nta kintu yongurira nkiba muhira. Akimbwira uko narababaye cyane, urukundo numva ruramvuyemo, numva ashaka kumuheba, ashaka mugire ico mu mpanuye. Uwo muhungu arikunda. Uwo muhungu arikunda kubera ko ashaka kubanza kugushikana mu rugo kugira kunezereze ibintu atari karagukorera. Nimba yafise by'ukuri hariyo umuntu yakwima kubera avuga ati sha nayo mfise sheri vraiment. Urabona washaka impunzu y'ibihumbi 50 ariko afise 10 akaguha 10. Uyu mukobwa vraiment ntiyobabara kuko yagize ko ashoboye canke naho nta namwe afise ariko aragugana yafise. Mugabo umuntu yafise ngo mpaka ndakoro mpaka ngo sino kugura ikintu ngo kiba muhira. Aya red flag. Run for the best. Irukiye uyo muhungu arikunda. Kandi abahungu bose ko tukwikana bavyumve ikintu utari kurakorera umuntu mukundana utararongora. Ushaka kukimukorera mugeze mu rugo. Bikunda.
ntibibaho jane nzokubara turongoranye nzogutekera turongoranye nzo gusohokana turongoranye ahubwo nimba hari ibintu byo gukora mutaragira mariage cyane kubera bose mugize mariage hari yandi madevoir amakuru asumba utwo tuduhuzu restaurant mu gihe rero ari tariko arabikora murongoranye muzo kwimvira amazu y'imiduga tshaya wabikora nukuri uwo muhungu babare nanje no babara kandi urazi uyu rero numwe hari abantu usanga bariko baratwumviriza nawe afise kino kibazo kavuga ati none kumenga kukivuga ku radio oya ni vyiza kuvuga turi hano kugira tufashe basha umviriza nimba ico kintu ushaka ukabona ko ari capable yo kugikora mugana ntuce umujaniranye atabishoboye manzura ati mbega arabishoboye kubikora ya nukuri ukabona bishoboye agaca kubwira ngo sishobora kugikora ukiba muhiri wanyu menya ko hoho akurongoye nawe uzoja akikwima nta na kimwe azonaguha tinya na raso ntizoyitanga tekera iruke hari umuntu yabwiye kare rero ngo hariyo umuhungu kugira amafaranga no kuyatanga n'ibintu bibiri bitandukanye kugira amafaranga kubiyafisa no kuyatanga abakobwa turirukira cyane abantu bafite amafaranga mugabo mugaca mugwa kuba yafise ariko batayatanga hewe yaje kukudiraga ari mu modoka nziza uvangwa rumeze neza yagusurukanye ahantu heza mugabo jamais n'ibihumbi 10 bya taxi agushikana iwanyu ariho ivyo mwanyoye n'ivyo mwariye mugabo su chérie naguye ku miliyoni ingutora amajana 2 naguye kuri 50,000 ingutora ibihumbi 10 jamais nayaguha singeza rero bakobwa bashaka umuntu afite amahera bavazoni hariyo kugira amafaranga no kuyatanga attention uyoye wowe ni yakurongora abagabo canke abagore turafite akantu dushitse muri mariage tuvuga ati twashitse umukobwa ahora yifata neza ugasanga arabihevye menya ko n'uwo muhungu nimba yari karaguha amahera ntibisigura ko azoguma yaguha muri mariage yego camenya kwironderera rero Imana ishimwe ko bikweretse kare wowe Imana ishimwe uyo tinya na raso ntazotanga niruke hago mwandikira message uti bye yazati ati muri ko mubikora neza mwubahoye ku mpanuro muduhama jewe ndibaza mukundana by'ukuri ntimworeka ku bana yo vyiga muri kumwe kandi akabimenya gikuru n'urukundo mwoba mufitaniye Ahmad David mukinanira 3 ndakunda abagabo bariko barabivuga ukuri kurabivuga n'umugore baca bumva umengo reka ashaka kwishigikira ngarumva ko umugabo wumvise ko yavuze kakandi si ngombwa ko ategerezwa kubimenya kugira ngo ndamurongore ariko cyo ndabimufasha kubimenya nukuri tunakubwiye Zaire nturagwa mu rukundo rutuma ivyo bintu byose uko uravuga jena n'umusimwe naruguye ugasanga ntazi n'amazi ashushinge n'amete abite uzo rugwamwo unamutwara atazi guteka amazi asha dupenge warugoyemwo zoca namubwira uzosanga uriko uramwigisha buhoro kubera ko n'urukundo ruriko rurabikorana Greta urukundo nino tugira tuba dufite ubwenge ariko uri abandi ngo reka gukundisha umutima kundisha umutwe konko koresha ibiharuro gusa hari ikintu nciye numvamwo twoganira n'abariko baradukurikirana kuri uno mwanya ubu busigaye ni mbega iyo umuntu mukundanye ugasanga hariho ibintu runaka atazi haba ibyo nyine byo guteka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mbega urashobora kubimwigisha wumva yuko utekanye nyine yuko atarabizi cyangwa ko hari ukugira nyine yorobeke wakunze ibintu cyangwa wakunze umuntu wakunze umuntu mugabo igihe nyine ntazi guteka mugazi ibindi umugabo nta mahera afise ariko arawukunda kandi ibintu byose bitegereza gukunda umuntu n'ukunda ibintu umugabo atayafise uzamufasha kuyarondera mu gihe wewe uzi aho bayakura haba no mukobwa atazi guteka uzabimwigisha mu gihe wowe ubizi utabizi uzamurihira aho waja kuvyiga cyangwa uzamubwira utu astuce uzamubwira ati turaraba mu gikoni umukozi wanyu ariko arateka
genda kwa naka mugenzi wawe barabizi mubwira kwigishe aho nyuma umukunda